hari mu gitondo cy'umunsi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2015 mu Kamenge ahahoze Garde Nord imodoka irimo Gnl Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye maze batwara ubuzima bw'uyu mujenerale n'abari bamucungiye umutekano. Imyaka 10 irarangiye ariko nta kuri kwigeze kuja habona ko bagandaguwe Gnl Adolphe. Byagenze gute? Ninde mu by'ukuri yishe Adolphe Nshimirimana? Ni gitondo kitarishiza na gato ku muhisi Adolphe Nshimirimana n'abakunzi biwe na cyane cyane abanyakamenge. Mu gihe cy'isaha 2:20 ni imodoka mu bwoko bwa Toyota Hilux double cabine yarimo abasekare batandatu yugari barabara rya RN. Ico gihe imodoka ya Adolphe Nshimirimana yari igeze neza na neza mu mayira abiri y'amabarabara ya RN ni barabara gitwe 108 Munyonyo. Iyi modoka ya Adolphe yashatse gukatira mu barabara rya RN ariko imodoka igihindukira yarashwe roketi ya mbere irayihusha. Adolphe nabo bari kumwe muri iyo modoka bacibaza ivyabaye. Imodoka yarashwe roketi igira kabiri ku gice c'imotere. Umudereva yahise afa ko kanya ariko Adolphe iyo bahitanywe n'amasasu ya za mitrailleuses yakurikiye amarokete yarashwe iyo modoka. Ivyo bikimara kuba abanyamujumbura bugarijwe n'ubwoba bamwe biyuganira mu mazu bategereje ibiza gukurikira. Ku isaha 5:13 Uri Nyamitwe yari umuhanuzi mu bijanye n'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yatangaje ku ruga X atimeje kubura umuvukanyi Adolphe Nshimirimana ntakiri imisi y'abazima. Adolphe yari umujenerali yegereye inkuru nziza cyane ndetse bikavugwa ko yari nimero ya kabiri mu gihugu. Uyu mujenerali yaragize uruhare rukomeye mu iburabuzo rya kudeta yo mu mwaka wa 2015. Kudeta yari igamije guhagarika inkuru nziza bamuziza guhonyanga ibizwa shingiro mu kuhagira ikiringo cya gatatu atabifitiye uburenganzira. Uyo munsi Adolphe Nshimirimana agandagurwa yategerezwa kwitaba inama y'umukuru w'igihugu yari kubera Igitega. Hari amakuru yemeza kwicwa giwe ryari ryateguwe kuko harabo baramukurikiye kuva muhiwe mu Kigobe gushika aho yarasiwe kuri Garde Nord mu Kamenge. Aba bamugandaguye bari abakomando karuhariwe bambaye ibirinete binini n'inkofero zisa n'urwatsi rubisi bitwaje ibikoho biremereye amarokete RPG7 na za mitrailleuses. Kuva mu gatondo ka kare bano basirikare bari mwibarabara gitwe 108 Munyonyo na LN bigize nkaho bariko baracunga umutekano nkuko byari bimenyerewe iyo hagira hacu umutegetsi. Ariko ni kwari gucunga umutekano w'umutegetsi ahubwo kwari kuwuhungabanya mu gutwara ubuzima bwa Adolphe Nshimirimana nabo bari kumwe. Nubwo yabaye umukuru w'iperereza ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2014 ntigeze aperereza ngo amenye ko hari bariko barapanga kumuzimanganya gushika kuwa kabiri Myandagaro aho yatabaza ati baratwishe ariko akabura igitabara. Ku munsi wakurikiye w'igenekerezo ya gatatu Myandagaro wari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yategetse ko kugubishoboka byose abakoze ugubisha bakamenyekana bagashengezwa ubutungane bakabakira inkoni ingana n'icyaha bakoze. Ariko no munsi imyaka 10 irarangiye abishe Adolphe izuba riva bataramenyekana. Inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bikanka hari ntwaza ngabo mu gisirikare no mu gipolisi zagiye ziricwa mu buryo butangaje. Duhere kuri Jabi Komago. Uyu niwe yari chef d'état major igihe president Ninde yagandagurwa ndetse bikaba byaravuzwe ko kwarwo yoba yaratanze amategeko yo guhirika ubutegetsi bwa Ninde. Jabi Komago yagandaguwe muri Myandagaro igenekerezo ya 15 indwi zibiri gusa inyuma y'igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana. Bikomago yaravuye kuri Mercedes officier ari kumwe n'umwana wiwe umuntu ari kuri moto yitwaje inkoho yaramukurikira murasa acikanira mu bitaro Bumeleke ibiri mu gisagara ca Bujumbura. Umwaka wakurikiye 2016 naho hagandaguwe intwaza ngabo zitari nke uhereye kuri Colonel Darius Ikurakure yishwe ku genekerezo rya 22 Ntwarante uwo mwaka nyene. Uyu musirikare niwe yari komanda wa bataillon Ninde komba yo kumuzinda nawe yarashwe n'umuntu atigeze amenyekana igihe Darius yari mu nyubako za Etat Major General kuri uyo munsi wa 22 Ntwarante. Kuri uyo munsi nyene uyundi musirikare azwi kwizina rya Major Didier Muhimpundu yari cegera c'uburongoye service z'amagara y'abantu muri Etat Major General nawe yarasiwe mu gisagara ca Bujumbura aho yarateramiye mu kabare. Saba gusa hari nabandi bagandagwe muri uwo mwaka wa 2016 harimo General de Brigade Atanazi Kararuza yari umuhanuzi mukuru mu biro by'icegera c'umukuru w'igihugu mu bijanye n'umutekano. Uyu bamwicanye n'umugore wiwe mu gitero sindamusiga cy'abantu bari bitwaje ibigwanisho. Twipfuriza iruhuko ridashira aba bose baguye muri ibi bitero. Nawe wakoze kubana nanje muri iyi video ndanakwibutsa gufyonda j'aime na subscribe.